Eka nsubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cane yeje kudushikira ni inkuru y'umubabaro koze nanone agendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho mwijoro ryakeye gushika ubu ngubu ahejeje gukugwa mu mabanga. Ni General Jules Ndihokubwayo yahora agendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho yarajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Bibaye mu nyuma z'uko rero yagerezwa ibintu bitandukanye aho Bob Rugurika aza nanone kubigarukamwo kandi tugatangaza imvo nyamukuru y'ibi vyose biriko vyama biboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibijanye n'ubugambanyi bukomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, agashavu k'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha mu nyuma z'uko rero yasubirijwe uwahora nanone ari umugenzi wa Angeline Ndayishimiye ndayuba. Ukuri nukuhe mu mpimba muze kunyemera vyose tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka nsubire ndaguhe kaze kuri wewe umviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muri ngaha nanone ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino nanone mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, mwese tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri wewe waje gupyonda ijambo sabone ko atarabikora kaniko karyondo usomone ko musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazo jyano nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avuga mu bisata bitandukanye gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazira muntu mukatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. General Jules Ndihokubwayo gushika ubu ngubu rero ntakijejwe kugendanira umukuru w'igihugu, yasubirijwe nanone n'umwizigirwa wa Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido aho nyene tugira ngo dutange umuco kuri ibi vyose biriko vyamba bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma z'uko umumenyesha amakuru Bob Rugurika yaheruka gutangaza ibi vyose. Jules Ndihokubwayo rero akaba yagirizwa ibintu bitandukanye. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri iri joro akaba yahatswe kugandagurwa. Ndabibutse yuko rero General Jules Ndihokubwayo ari we nyene yaheruka kuburizamwo umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yarahejeje indwi zibiri ijya mu makungu. Ibihanganye nga mu gihugu cacu Burundi harimwo General Prime Niyongabo, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bari bagerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko General Jules Ndihokubwayo waruteye ubwoba nga mu gihugu cacu Burundi ahejeje nanone gukugwa mu mabanga nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemerera tubashitse ko icaciye gikurikira ko nanone tuze gutanga umuco kuri ibi vyose. Niyihe mvu rero uwushizwe ko ari umwizigirwa uwo mutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayuba. Ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi biteye ubwoba mu nyuma z'uko rero umwanya ku mwanya ho bagiye gusubira kumota ikudeta kandi igaca itangazwa mu nyuma z'uko rero uwahora ari intambamyi nga mu gihugu cacu c'u Burundi nanone ku batavuga rumwe n'ubutegetsi canke ku bantu batandukanye bo bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero Jules Ndihokubwayo ajeje nanone kurungikwa ahandi hantu hakomeye cyane. Amakuru rero dufise aratebwa munyemerere aho nanone turi buze kubagarukira nanone ku nkuru ikomeye cyane iriko iradushikira ivuga yuko rero hari abashinga amateka na cyane basaba yuko nanone abashinga amateka boronswa amasitasiyo yabo abagenewe banyeshoreza ko igitoro kugira ngo birinde agasuzuguro k'abanyagihugu iyo bari ku murongo. Ivyo rero bikaba mu nyuma z'uko byateye agashavu abatari bake mu nyuma z'uko rero bibonwa yuko nanone ibintu bejeje gushigwa agaragara aho nanone abayobozi bakuru ari we nyene bagiye kunyonora itunga ry'igihugu mu nyuma zo kubabona yuko rero kuvugana n'umunyagihugu ari agasuzuguro. Ariko ivyabaye kuri iyo station birateye ubwoba kandi biratwengeje. Muze kunyemera rero tuze kwigaruka ko muri amakuru akomeye cyane twabateguriye bikamunyuma z'uko gushika ungunye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
yatanguye nanone kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye aho nyene ariko arasabwa nanone n'imigambwe itandukanye kuba yokiyongora ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu nyuma z'uko rero hari n'uyundi mugambwe wamusabye kuba yova muri Afurika y'ubuseruko eyase nk'uko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero ibi vyose tuze kubikomoza ko kandi tuze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko vyama biboneka nga mu gihugu cacu Burundi. Umumenyesha makuru Bob Rugurika yaheruka gushira hanze ibijanye n'uwishe umuyisi Perezida Petero Nkurunziza. Iyo dosiye ikaba yarajemwo abategetsi bakomakomeye bo nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi batandukanye, ariko gushika ubu rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane twabateguriye munyemere dutangurire kuri aya avugwa kuri General Jules Ndihokubwayo. Nanone gushika ngo rero biravugwa yuko nta kijejwe kugendanira umukuru w'igihugu yasubirijwe n'umwizigirwa wa Angeline Ndayishimiye Ndayubaha. Ndabibutse yuko rero kuva mu mwaka wa 2020 Jules Ndihokubwayo yafatwa nk'inkingi idasanzwe ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nanone ni mwene wabo basangiye vyinshi kuva mu buto, kuva nanone ku rugamba rwa CNDD-FDD basangiye akabisi n'agahiye. Abamuzi rero bamuvuga nk'umunywanyi adasanzwe, bamuvuga ko kandi ko nk'umuntu adatinya na cane kwerekana ko atemera ikintu kimutunguye na cane kandi kitamuguye neza. Ibiri nanone mu vyatumye atoroherwa mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Munyemerere rero amakuru yacu tuyatangurire kuri aya makuru avugwa kuri General Jules Ndihokubwayo. Gushika ngo rero Ndihokubwayo nta kijejwe kugendanira umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho yasubirijwe n'umwizigirwa wa Angeline Ndayishimiye Ndayubaha. Ni kuzihemvo muze kunyemera rero tuze kubisigura kandi tuze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko biraboneka nga mu gihugu cacu Burundi. Mbibutse yuko umwaka wa 2020 General Jules Ndihokubwayo yafatwa nk'inkingi idasanzwe ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Niwe mwene wabo basangiye vyinshi kuva mu buto, kuva ku rugamba rwa CNDD-FDD basangiye akabisi n'agahiye. Abamuzi rero bamuvuga nk'umugwanyi adasanzwe kandi akomeye cyane, bamuvuga ko kandi bamuzi nk'umuntu adatinya kwerekana ko atemera ikintu kitamuguye neza. Ibi rero biri mu vyatumye atoroherwa ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza umuhisi. Nanone yanse kumudoza amapeti nk'abandi basangiye urugamba, mbere nanone anashima kwama amurungika hanze kure y'ubutegetsi. Mu kiringo ca gatatu Jules Ndihokubwayo yaraketswe ko rwose nanone yari kumwe n'abasirikare batemera ubutegetsi bwa Nkurunziza, bamufata ko akorana n'abaroberi, naho wewe nyene ivyiwe rero ibintu vyarabandanije bikomera cyane mu nyuma z'uko rero wewe yavyamiriye kure. Yoba rero yari intwaza ngabo icunzwe na cane maze akiza agatwe kubera ko yari yegereye General Evariste Ndayishimiye. Muri ico gihe Jules Ndihokubwayo rero kuri rigenekerezo ryakeye yaraye akuwe mu mabanga yo kugendanira umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari amazemwo imyaka 3 n'igice. Ni mu nyuma z'uko rero muri ayo mabanga yasubirijwe na Joseph Ndayisenga, nanone yahora ari umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda. Joseph Ndayisenga rero asanzwe ari umukuru w'urwego nanone nshinga-ntwaro, umukuru nanone w'urwego nshinga-ntwaro Foundation umugira neza nanone yo kwa Angeline Ndayishimiye Ndayubaha. Abegereye Jules Ndihokubwayo bavuga ko yahora yerekana ko adashigikiye ukuntu umupfasoni w'umukuru w'igihugu yivangana cane mu bintu vyose, uko yoba nanone anganya amabanga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Kumbure rero biri mu bisigura impamvu arungitswe kure y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Nanone ikugwa rya Jules Ndihokubwayo rirashobora nanone kumwongereza ububasha bwa Angeline Ndayishimiye, kandi nanone birashobora gutuma ubutegetsi bwa Gitega busambuka. Mu nyuma z'uko rero gushika ngo rero atacizere yari yuko nanone umutekano w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uzosubira kwibandanya ugenda neza. Itegeko rero ry'umukuru w'igihugu ryaraye rigenye General nanone de Brigade Jules Ndihokubwayo mu mabanga atandukanye yo guserukira Uburundi mu makungu. Kuba nanone Jules Ndihokubwayo agiye kurungikwa kure y'u Burundi, hari abagiye kwiruhutsa. Muri abo rero harimwo abarongoye ibiro bikuru nanone vy'igisirikare n'iperereza ry'u Burundi, bariko nanone bikeka ko ashobora kubasubirana. Mu nyuma z'uko rero Jules Ndihokubwayo ari mu babangamiye na cane abagerageje gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye mu misi iheze. Abo bose rero baziruhutsa ijisho rya Jules Ndihokubwayo aka kanya ribavuyeko. Ni mu nyuma z'uko rero mu mwaka wa 2021 Jules Ndihokubwayo yaravuzwe mwinyuruzwa rya Christian Ndizeye batazira Blaise amuhoye isoko ry'ivyuma bishaje na Regideso. Blaise yari aherutse gutsindira iryo soko rero nanone riciye
umuriyaridi urenga w'amafaranga y'amarundi. Jules Ndihokubwayo rero avuga ko nawe nyene asanzwe adandaza ivyuma bishaje. Bikaba mu nyuma z'uko rero umuco kuri ayo makuru woba ari uwuhe, ukuri guhari koba ari ukuhe, munyemerere tuze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko biravugwa kandi biriko birakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Jules Ndihokubwayo mu nyuma zo kurungikwa mu makungu birakomeye cyane rero aho agiye gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka Red Tabara, mu nyuma z'uko vyajeje kumenyekana yuko yatanguye kuvugana n'abatari bake, mu nyuma z'uko rero umwanya ku mwanya ngaha mu gihugu cacu Burundi hashobora kumvikana ikintu gikomeye cyane. Munyemerere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, aho turi buze kubashikiriza iyi nkuru mu buryo bw'idonido kandi tugatanga umuco kuri ibi vyose biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ninde rero woba yagerageje umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri iri joro ryatambutse, mu nyuma z'uko rero yaravuye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mwibanga ntangere. Twaronse amakuru akomeye cyane abo bivugwa yuko rero Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatswe kugandagurwa ubwo nanone yakoresha inama ikomeye cyane n'abashinga amateka batandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gushika ubu rero munyemerere amakuru yacu turi buze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi dutanga umuco kuri ivyo vyose biriko biravugwa kuri Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero reka amakuru yacu tuyabandanirize kuri aya makuru avugwa nanone. Hari abashinga amateka basaba yuko abashinga amateka boronswa sitasiyo ibagenewe banyesherezwa ko igitoro na cane cane kugira ngo birinde agasuzuguro k'abanyagihugu iyo bari ku murongo. Yabishikirije rero ku igenekerezo rya 28 Kigarama mwaka wa 2023 igihe umushikiranganje mu vyo ajejwe nanone harimwo amasoko ntanganguvu yari yishikiye mu nama nshinga amateka kugira ngo yishure ibibazo ivyabo nanone batowe ngo baserukire umunyagihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyo mushinga amateka rero asaba ko barya nanone abashikiranganje batandukanye n'abakozi bakuru b'ubushikiranganje bafise iyo banyweshereza navyo nyene vyoba ari n'ibintu bikomeye cyane kandi vyoba ari ibintu bifise umumaro kuri abo bashinga amateka, ariko nanone bivugwa yuko rero vyogendera abatari bakeyi nabi nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ni mu nyuma z'uko rero nibitanga akaba rero yamenyesheje ko nanone bigeze ubu ngubu n'igipolisi kitakibafasha nanone ahubwo cirabira hirya. Yagize ati nukuri nanone ibintu birakomeye cyane kandi biteye isoni kandi naho bamwe rero twicaye ngaha turababaye cyane. Ubu tugeze aho abapolisi badutera ibituranga nanone tugeze ku mastasiyo atandukanye, nuko nanone tutabivuga duhorana ibanga kandi agashavu kaba kariko karaniga umwanya ku mwanya. Rero turashobora kwihanira bivanye nuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi biteye ubwo aho dusuzugurwa n'abanyagihugu batandukanye. Uwo mushinga amateka rero yagiriye ko atanga karorero nk'ivyamushikiye igihe nanone na mugenzi wiwe w'umukenguza amateka bari batondeye kuri station nanone bariko bararondera igitoro. Ni mu nyuma z'uko rero hari ku magira abiri ya Carama nk'uko amasoko yacu avyemeza. Yagize ati rero ubukene nanone birakomeye cyane ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ubuheruka jewe nk'umukenguza amateka nanone batubwiye bati muri abashinga amateka tuti ego muri abashinga amateka murakabura mutabaye. Mu nyuma z'uko rero abashinga amateka mwari kuba rero muri abashinga amateka hanyuma igitoro kikabura nk'uku. Hari nanone mu mayira abiri mu nyuma z'uko hari mu Carama kuri sitasiyo niho rero ivyo vyose vyabereye. Yabandanije amenyesha yuko rero bahavuye batonda kuva isaha nanone 12 kugera saa 6 z'ijoro bagize nanone barashikirwa bababwira ko rero igitoro cabakamiye ko. Ni mu nyuma z'uko rero bataha nguko mu gihe rero bwaca basubira ku kazi k'igihugu. Honorable nibitanga nanone akaba rero yasavye umushikiranganje kwitwararika kuri ico kibazo kuko rero afise ko ubwo bubasha bukomeye cyane bwo gufata iyo ngingo ikomeye cyane. Rero kubwe rero abona ko hotuma hatangwa sitasiyo imwe iheza ikanyesherezwa ko abashinga amateka bose, nubwo iyo ngingo rero itanezereje abanyagihugu batandukanye. Mu nyuma z'uko bo babona yuko koba ahubwo ari agasuzuguro kabarongoye. Mu nyuma z'uko rero bamwe mu barwiza atunga bamenyesha yuko ahubwo nabo nyene baba bakwiye gushirirwa ko ayandi mastasiyo yabo. Ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi rero wagira ngo ntidufise umuperezida, wagira ngo ntidufise uwo dutwara, niko bishikirizwa n'abatari bakeye. General Major Evariste Ndayishimiye imunyemerere twigarukire ku nkuru yiwe ijanye n'uyu General Jules Ndihokubwayo. Mu nyuma z'uko rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu bibandanye bikomera cyane kandi biba biriko birabonekamwo abategetsi bakomakomeye
Perezida Evariste Ndayishimiye mu gukura General Jules Ndihokubwayo vyoba ari ibintu bitagiye kumugwa neza na cane ko vyaciye binezereza abatari bakeyi na cane mu bama mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero dufise yo kwizegwa aremeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko abuzwa n'abatari bakeyi kwisubira nanone kubijanye n'ivyo yashikiriza ku gihugu kibanje cy'u Rwanda, ibintu bejeje gufata iyindi ntera mu nyuma zuko rero bamwe bamuhatira kuva muri Afurika y'ubuseruko muri EAC nkuko amasoko yacu avyemeza. Abandi rero bakaba basaba yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwisigura neza imbere nanone y'abanyagihugu kuvyo yashikiriza akivuguruza. Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu bihe bitoroshe mu nyuma zuko rero ubutegetsi bwa Gitega burimwo abagabo nkuko amasoko yacu avyemeza. Perezida Evariste Ndayishimiye yahagaritse ingendo ziwe ku itegeko rikomeye cyane ry'abahanuzi biwe mu nyuma zuko vyabonwa yuko umwanya ku mwanya ashobora gukugwa mu nyuma zuko iyo bafashe urundi rugendo yerekeza irya n'iryo ku migabane y'amakungu ya kure. Perezida Evariste Ndayishimiye hateguwe umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura mu nyuma zuko bazoca bakorora indege yiwe ubwo yoba afashe urugendo yerekeza mu bihugu bitandukanye nkuko nanone abahanuzi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avyemeza. Gushika ubu rero amakuru dufise arateye ubwoba mu nyuma zuko Perezida Evariste Ndayishimiye akuye ko General Jules Ndihokubwayo kumva zagashavu k'umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndeyubaha, aho vyaciye biboneka yuko nanone umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene ari we afise iryanyuma na cane ko ari we yama afata ingingo zibereye nga mu gihugu cacu Burundi, aho nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe afatwa nk'igikanganyoni mu butegetsi bwa Gitega, aho bibonwa yuko rero atari we mukuru w'igihugu ahubwo umutambukanyi wiwe ari we nyene abandanya mu mabanga yose umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarajejwe. Gushika ubu rero inkuru iteye ubwoba idushike aka kanya iremeza yuko ku munsi w'ejo ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, nanone amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira vyaravugwa yuko rero hari abari mu mugambi ukomeye cyane wo kumugandagura Perezida Evariste Ndayishimiye. Rero bibaye mu nyuma zuko rero n'abahora bamutwararika kandi bitwararika ibijanye n'abahora bajejwe umutekano wiwe mu misi yaheze nabo nyene bari bateguye kumuha isumu. Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu rero ariko arahigwa n'abatari bakeyi mu nyuma z'imiliyoni zitari zikeyi amadolari atari makeyi. Bivugwa yuko rero yozahabwa uwo ari we wese ashobora kuboneka mu gikorwa gitandukanye cyo guhagarika umutima wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nubwo biruko rero agashavuka ariko karaniga mu baryango biwe mu nyuma z'uko rero no mu banyagihugu agashavuka ariko karaniga, aho nanone basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho bivanye nuko babona yuko ubutunzi bw'u Burundi bushitse aho umwasi ashaka. Mu nyuma z'uko rero yatanga itegeko ryo guhagarika ishiramwe nanone ryaharanira na cane abarundi kandi ryamagariraga abarundi nanone guhindura ingendo parisemu. Ndabibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye ategeka igipolisi guhagarika iryo shiramwe kuko nanone ryari rihejeje kugumura abanyagihugu no gushikiriza amakuru ateye ubwoba, avuga yuko rero intwaro yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye itariko nanone irakora uko bikwiye. Mu nyuma z'uko rero inkuru ya nyuma iryo shiramwe ryari ryashize ahagaragara vyari vyamenyekanye yuko nanone basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gusubiza abanyagihugu amafaranga yatojwe nanone mu cankuzo ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye bamwiteguriraga kuhashika mu bikorane vyiwe vyahora nanone bishimira Imana kubwo ivyo yabakoreye mu mwaka uba uheze. Perezida Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko rero nubwo biruko ariko aratoza abanyagihugu ayo mahera. Mbibutse yuko rero mu biro vy'umukuru w'igihugu rero biba vyategekanije amafaranga ashika imiliyoni amajana 3, ariko rero hakibazwa imvo Perezida Evariste Ndayishimiye yibonekeza muri ico gikorwa gitandukanye cyo kwama yaka abanyagihugu amafaranga. Mu nyuma z'uko rero ngaha mu gihugu cacu Burundi dufise ibibazo bitandukanye vyoba yuko ubuzima gushikungu rero buhejeje kuzimba n'ibindi bitandukanye, ubukene butagira izina, aho nanone bamwe bariko baricwa n'inzara mu bisata bitandukanye. Mu nyuma z'uko rero abategetsi bakuru ngaha mu gihugu cacu Burundi bo babishimiye kwinyonora itungo ry'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye rero numwe mu
mbere mu bafahora bafata ingingo ikomeye cyane yo kuvuga yuko ajiye kuba yogwanya abasuma, ariko nanone akaza ku mwanya wa mbere mu barya nanone no bibonekeza muri ubwo busuma buteye ubwoba. Aravugwa yuko rero yo bari we kizigenza mukuru wabo basuma bakorera nga mu gihugu cacu Burundi, mu nyuma zo ko wewe avuga ngo abarundi turafise ubujanja. Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryo rikomeye cyane aho nyene avuga yuko rero abanyonora itunga ry'igihugu abari abasuma karuhariwe, kandi akamenyesha yuko bakwiye gushigwa ku karubanda bagashigwa ahagaragara imbere y'abanyagihugu maze bagahanwa vy'akarorero. Bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko nanone azoba ahejeje ikiringo kiwe. Ndababwira ukuri, muri ibi bihe amatora yegereje ibintu birakomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kutazisanga mu kibanza c'abitoza, ahubwo nanone muri ico gihe c'amatora akazoba izisanga mu mpimba canke mu rindi bore rikuru ryegereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Arakwiye rero perezida gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma rero agifise mu nyuma z'uko rero agifise akaryo ko gutwara igihugu cacu c'u Burundi, nanone akitwararika ku banyagihugu n'abategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ntiyashishikarije rero abatari bakeyi, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yama avuga yuko rero bamwe mu ndongozi zitandukanye zo ngaha mu gihugu cacu Burundi zama zibonekeza mu bikorwa bitandukanye, kandi zama zimunaniza avuga yuko rero zitegerezwa gutanga imihoho. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze ubwiwe yishikirije yuko rero yoba agiye gutanga imihoho mu gihe azobona yuko nanone gutwara abarundi vyoba biciye bimunanira. Evariste Ndayishimiye asabwa n'abatari bakeyi kuvana cyane muri Afrika y'ubuseruko kuzihemvo. Impamvu rero ni nyinshi. Nanone utwigoro nitwishinga mu gihugu cacu Burundi, muze kunyemera tuze kutugaruka ko kandi dutanga umuco kuri ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. General Jules Ndeho kubgaye mu nyuma zo gukura mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje gukorana n'imigwi yikwaje ibigwanisho, na cyane ko biboneka yuko umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukugwa ko ikudeta igaca itangazwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kubw'abahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bamenyesha yuko rero igihugu c'u Burundi kigiye gusambuka, amateka agiye kwisubiramwo ayaba nanone mu mwaka wa 2015 aje rero kwisubiramwo. Muze kunyemera tubigaruke ko muri aya makuru ari twabateguriye, tubahaye kazi.